Ndabahaye mwiriwe inshuti namwe bakunzi ba televiziyo yanyu BTV kaze muri ano makuru twabateguriye kuri uno wa mbere turi kwigenekezo rya gatanu ukwezi kw'indwi umwaka wa 2021 amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Abacamanza basabwa kugira ijunja n'ijambo kandi bagaca imanza neza babisabwa na Nestor Kayobera arongoye sentare ya Afrika y'ubuseruko twabiteguye muri ano makuru. Abanyagihugu begereye ku ruzi Kizingwe barasaba leta ko yobafasha kubaka ugo ruzi ngo kuko inzu zabo zishobora kwabomokera navyo twabiteguye. Nkuru nziza Basketball Club yarabandanije mu mpera zino ndwi uko inkino zagenze turabibashikiriza mu makuru y'inkino. Ndabaramutse nongere ndabaha ikaze. Ndasubiye kubaha ikaze. Ano makuru mugiye kuyashikirizwa na jewe Desire Sindihebura nari ndabibabwiye mu ngingo nkuru zigize ano makuru. Kuri uno wa mbere hatunganijwe inama ku bacamanza ba hano mu gisagara ca Bujumbura. Iyo nama ikaba yari yatunganijwe n'umukuru wa sentare yo kubahiriza Afrika y'ubuseruko Nestor Kayobera akaba yabasavye abo bacamanza ko boba abantu babagabo bakagira ijunja n'ijambo kandi imanza bakazica neza. Ange Negrita irakoze. Muri iyo nama Nestor Kayobera arongoye sentare ya Afrika y'ubuseruko yabwiye abacamanza baraho ko umucamanza mwiza yirinda kuja muri politike. Ariko twaba cyane gitonye politike. Jana. Uga muri politike umucamanza ubutsiriye. Twaba twaka kiwacu. Usoma amategeko, procedure urubanza y'ubushite mu mwiherero bagasosa ijoro baba kutarusomye guca werekana tutarusomye. Ikindi yagarutse ko nuko abo bacamanza basabwa gukora neza kuko urubanza ngo uruciye nabi canke gwanditse nabi biraboneka. Casaba kuba abagabo n'abafasoni bijunja n'ijambo. Rasi nyamukuru ihagaze ku butungane kandi bufise ijunja n'ijambo. Catwira rero yuko natwe dufise ijunja n'ijambo. Ko ushaka kugira ijunja ukabura ijambo. Ushaka kugira ijambo ukabura ijunja. Nuko ubutumwa buteza kugira ijunja n'ijambo. Bamwe mu babacije ibibazo bagarutse kuco azofasha kugira amategeko agenga abacamanza ahinyanyugwe ndetse n'ingene babayeho bihinduke. Nestor Kayobera yabishuye ko bogenda buhoro buhoro. Kigomba jidishe bimeze gute? Ibintu bizabukeye kemeshereza. Hadi ndora bizuko. Ko birongo yesenta. Utoro imko international usubira. Tidose tibira. Ugenda buke. Nestor Kayobera arongoye sentare ya Afrika y'ubuseruko akaba amaze muri ayo mabanga kuva mu mpera za Ruhumu uyu mwaka akaba ategekanya kugirisha inama nk'izo no mu gihugu hagati. Gateretse Emmanuel arongoye sentare ntahinyuzwa akaba yashimye cyane izo nyigisho zahawe abacamanza aca basaba no kuzigendera. Ange Negrita irakoze turugushimire cyane kuri iyo nkuru waduteguriye. Mu bijanye n'imibano uruzi Kizingwe rubandanya gutera ingorane abene gihugu baba hafi y'ugo ruzi. Abo banyagihugu bakaba basaba leta kubafasha mu ntumbero yuko batokomogwa n'ugo ruzi. Niki ciza uruzi Kizingwe naho imvura yasubiye hejuru ari mu gihe cici go rubandanya kwagura inzira yago rurenga inkombe rusatira amatongo y'abene gihugu bo muri quartier Nyabugete zone Kanyosha commune Muha mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu bene gihugu baba ku nkengera z'ugo ruzi bakavuga ko bagerageje kuzibira mu gutera ibiti n'ivyatsi bitegwa ku nkengera kugira ngo rusubire aho gwahora ariko vyasenzwe. Abene gihugu baratewe akamo na leta ko gutera ibiti. Murabibona namwe ko bashoboye gutera ibiti. Migereveriyo, imisuna, ibyo vyatsi bishobora guterwa hafi y'uruzi barabiteye. Mugabo naho nyine abene gihugu bageze. Umwe mu bajejwe intwaro batowe kuri uwo mutumba asaba abene gihugu
ko mu kurindira leta ihatunganya bo kwirinda kuza barimba cane hafi y'urwo ruzi. Tubandanya kwimba ibinogo impande y'imihana yabo, kanatsinda urazi yuko hacajamwo imibu canke malaria n'ibindi, boza baragerageza kubahiriza inkombe z'uruzi Kizingwe. Abenegihugu barasaba ko leta yobafasha ikarusubizaho gwahora. Dusaba leta rero ko nayo ishobora gushira mu kuboko kugira ngo bishoboke bigende neza. Urwo ruzi rukaba rumeze uko mu gihe amabuye azokoreshwa mu kugabanya umuvuduko w'amazi y'urwo ruzi yamaze kuba ashika kw'ibarabara rikuru. Niki ciza nawe urakenuye mu bijanye n'ibidukikije, umugambi wo gukura ibitekerezo bitabora mu gihugu c'u Burundi ngo uri kugenda neza, ariko mu bushikiranganje bw'ibidukikije bakaba bavuga yuko bagafise ingorane y'amacupa bita plastique mu rurimi rw'igifaransa, ngo kuko batarashobora kuronka ico babikoze inyuma yo gukoreshwa. Ivyo bivugwa na Jeanne Francine Nkunzimana, umuyobozi mukuru ajejwe ibidukikije. Ikindi avuga nuko n'amasashe mato mato yera batekeramwo nk'imikate n'ibindi nayo ngo ntibazi niyo aca kurikira. Jeanne Francine Nkunzimana n'umuyobozi ajejwe ibidukikije. Nkuko musanzwe mubizi, kuva ku itariki 8 z'ukwezi k'umunani 2018 umukuru w'igihugu yarasinye itegeko ryerekana ingene amasashe yokoreshwa mu gihugu cy'u Burundi. Sinovuga mu gukoreshwa, rivuga neza ingene ayarekuriwe kuza, ayarekuriwe gukoreshwa n'ayarekuriwe kudandazwa mu gihugu cy'u Burundi. Kuva ico gihe mw'iryo tegeko nyene harimwo ingingo ivuga ko hatanzwe ikiringo c'amezi 18 kugira ngo hashobore ababa bakizifise mu mastoke ndetse nabo baba baragize amakomande hanze baronswa ko kanya ko kubiheza, arabazizana bazizane, arabazifise mu mastoke baziheze, ndetse n'ubushikiranganje bujejwe gushira mu ngiro iryo tegeko buronke n'akanya ko kurimenyesha bene kurishira mu ngiro, ntibaze bavuge bati ryabaguye ko giturumbuka. Ico kiringo rero caheranye n'ukwezi kwa kabiri mu 2020, aho vyasabwa yuko atasashe twari gusubira kubona iriko irakoreshwa mu gihugu c'u Burundi. Izo sashe rero nkuko mubibona ubu ntazikibonekeza ku isoko, kiretse kumbure ubusashe buto buto tubona butekerwamwo nk'imyunyu, ibiharagi, ahanini nubwo busashe tukibona. Ubundi amasashe ajya twahora tubona yirabura y'urwatsi rutoto, namwe murabona ko ayo masashe ubu atakibonekeza ku isoko. Aho rero turashima yuko itegeko ririko riraja mu ngiro. Yindi ngorane kumbure tukibona ni kuvyerekeye amacupa y'amaplastike, ajya amacupa hanini akoreshwa mu amazi, ajya ya Kinju, Aquavi, Tanga. Murabona ko acibonekeza hirya no hino, aho niho tubona hakiri kibazo. Kuvyerekeye ayo maplastike rero naho ico turiko turakora nuko turagirisha inama abajejwe guhingura amazi. Hari inama ubwa mbere yagirishijwe ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu, aho twabahamagarira kuraba ingene boja hamwe kugira ngo bashobore kugira umugambi wo guhingura ayo macupa aba yamaze gukoreshwa, kuko mu itegeko biranditse yuko kubera ko hataraboneka ikintu gisubirira ayo maplastike, ayo macupa atwagwamwo amazi, vyanditswe ko babisabira uruhusha, ariko bigasabwa ko baca banerekana neza ko ayo macupa amaze guheza gukora, baca baraba ingene bonyene bagategekanya ingene ayo macupa ashobora guhingurwa, ingene ashobora kuva hirya no hino kugira ntashobore kubangamira ibidukikije. Uwo yari Jeanne Francine Nkunzimana, umuyobozi mukuru ajejwe ibidukikije mu bushikiranganje
bw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije. Gufungura ivyamwa vyiriwe ku zuba canke vyakanyishijwe cane ngo birafise ibintu vyinshi bitakaza mu bijanye n'ingaburo. Ivyo bikaba bivugwa na Magi Kwizera, umuhinga mu bijanye n'ivyo gufungura, agahamagarira abarundi gufungura ngo kuko ari wo mushinge w'ubuzima. Tumukurikire. Ingaruka mbi nuko abantu baca bibaza ngo bafunguye ivyamwa mugabo atavyo bafunguye, kuko mu vyamwa ico turondera mu vyamwa harimo amavitamine, hakabamwo n'ivyo bita ivyunyunyu. Ivyo rero ivyamwa bimaze umwanya munini ku zuba, cane cane nk'icunyunyu citwa nka vitamine yitwa vitamine C, ni ukuvuga yuko muri ico camwa iyo vitamine itaba ikirimo. Eka n'ayandi mavitamine arya amavitamine E, A n'amasere minerale vyinshi iyo bigiye ku zuba, co kimwe niyo bikanyishije cane, ivyo bintu bitegerezwa kuba birimwo bica bivamwo, ugaca wibaza ko hariyo ivyamwa mugabo ataco wariye. Uwo mundi wese nomubwira yuko gufungura ari novuga nuko ari nka fondation mu rurimi rw'igifaransa ku magara y'umuntu. Nico kintu ca mbere kiza imbere ya vyose kugira ngo ushobore kubaho neza, kuko udafunguye neza ntushobora kugira amagara meza. Utagize amagara meza naho ntaco wimariya, ntaho ushika. Ni ukuvuga yuko rero abarundi barakwiye kumenya yuko gufungura ari ikintu boshira imbere, kuko kenshi hariho n'imigani y'ikirundi atari myiza bica vyerekana imico y'abarundi yuko badashira akamaro cane gufungura, bariko barakubwira nta kuraza umutima kunda, nta gutanguza imbere inda. Ivyo vyerekana yuko gufungura babigira ibintu biza ubwa nyuma, bakavuga ngo ahubwo no kubirondera hama urye ugutariko, ahubwo baba bihenze. Ahubwo no kubona yuko utegerezwa gufungura neza kugira ngo n'imigambi yawe yose ishobore kugenda kuranguka neza. Mu mpera zino ndwi inkino zo maboko basketball zitiriwe Nkurunziza Cup zarabandanije. Mu nkino zabaye nuko umugwi w'urunani wirahiye umugwi wa Kerne kuri uyu w'Imana. Nayo turanababwira nibijanye n'inkino zisaba ubwenge, jeu d'échecs mu rurimi rw'igifaransa. Mika Hakizimana atubwira vyinshi mu bijanye n'inkino. Mu nkino za basketball zaraye zibaye kuri uyu w'Imana uheze muri Nkurunziza Basketball Cup zahuje imigwi ya Brothers y'Ibuhumuza na Target. Brothers akaba ariyo yatahukanye intsinzi. Inyuma y'ugo rukino hakaba habaye urundi ruhuza urunani na Kerne, urukino rwarimwo kunyaruka n'ishaka ku migwi yose, rukaba rwarangiye inyuma yo kongerwa amanota prolongation ku ntsinzi y'umugwi w'urunani ku manota 66 kuri 62 ya Kerne. Abakinyi bose b'iyo migwi bakaba barashoboye kuryohera abarorerezi. Nayo kuri uyu w'Imana hakaba hatunganijwe ihiganwa ku banyeshuri biga mu mashuri yisumbuye agera kuri 20 ya hano mu gisagara ca Bujumbura mu rukino rwo kwiyumvira jeu d'échecs mu gifaransa. Deo Ntagasiga umwami arongoye ishirahamwe ry'ugo rukino akaba yamenyesheje ko bifuza ko ugo rukino rutera imbere ndetse rugashika no mu ntara hagati. Kugeza ubu rubarizwa mu ntara zitatu gusa. Twebwe umugambi ugo rukino no kuruteza imbere mu gihugu cose. Tukaba rero gushika ubu tumaze gushika ama province atatu, duhereye Bujumbura harimwo ama club atari make y'abakinyi, kandi no mu mashuri harimo abakinyi batari bake mugabo batitwa ko ari ama club yemewe, ariko turondera ko yemegwa. Hanyuma rero twagomba ko rushika ama province yose nk'uko n'ubushikiranganje bujejwe indero buhimiriza ko inkino zija mu mashuri yose. Bamenyesha ko izo ntara ari Ngozi, Gitega na Bujumbura. Mika Hakizimana, nawe tugushimire kuri iyo nkuru waduteguriye. Nino ngaho duce turangiriza n'amakuru twari twateguye kubashikiriza kuri uno wa mbere. Reka nshimire mwebwe by'umwihariko mwafashe akanya kuko yakurikirana. Abanishimiye ni Nestor Nahimana hamwe na Niki Ciza bamfashije mu buhinga bw'ivyuma, amajwi n'amasanamu akabashikira mumeze neza. Uwundi nshimiye ni Karen Jessica Ingabire yamfashije kutunganya ano makuru. Desire Sindihebura nije na yabashikirije. Ndabifurije kugira ijoro ryiza mwese, murakoze.